jeje bonye narabonye makro agenda mu ishure muri maternelle ajya kwigisha abana ababwira yuko umupapa n'umupapa bashobora kurongorana bakadopta umwana. Urumva umukuru w'igihugu icyo nico kintu yumva cyo muhagurutsa akaja kugendera ishure ababwira ibintu nk'ivyo. Gushika abana batatahura batangazwa n'ivyo ariko arababwira, umwana agatangazwa n'ivyo umukuru w'igihugu ariko aravuga. Aho ubona umuntu ngo arifashe ngo agiye kwihindura igitsina bakamutera amahormone yari umugabo akaba umugore. Ivyo bintu mwumva ari biki? Aho umugabo yumva ngo yorongorana n'uwundi mugabo gute worongorana n'uwundi mugabo gute, wongorana n'umugore gute kugira habiki, kugira habiki. Abantu bariko barongorwa n'umwijima, umwijima. Ariko Kristo yavuze ngo jewe ndi umuco w'isi. Ushobora kugendera habona, ushobora gutahura ibikwiriye gukorwa n'ibidakwiye gukorwa, nuko waramurikiwe n'umuco wa Kristo. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Ndagushima Mwami Yesu Kristo ko waje muri ino si ukayimurikira, kuko yari uziye mu mwiza w'incuraburindi ariko umaze kwigera mu muco wawe urarasa, kandi abakwizeye bose bagendera ku muco wawe. Ndasenga nsabira bene data bose batarakwizera kugira ngo bamere kugendera ku muco wawe, kuko ugendeye ku muco wawe wese ntazimira kandi ntatsitara. Ushimwe Mwami Yesu Kristo kuvyumvise kandi wemeye kubikorera abatarakwizera. Nta micubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Abandi abisenze ndabyizeye kuvyumvise n'izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ntushobora guhimbara umutima w'Imana utemeye no kumurikirwa n'umuco wa Kristo. Ntushobora. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice 8, turasoma umurongo wa 12 no 13. Uravuga ngo umuco w'ubugingo. Yesu yongera kubabwira ati jewe ndi umuco w'isi, unkurikira ntazogenda mu mwijima ariko azogira umuco w'ubugingo. Abafarisayo baramubwira bati erega urishingira intahe yawe si y'ukuri. Amen. Yesu aravuga semerera, haleluya. Arababwira ati ni jewe muco w'ubugingo bwanyu, ni jewe muco w'isi. Ati wemeye kumurikirwa n'umuco wanje agendera habona, akora ibikorwa vyiza bihimbara Imana. Ariko umuntu atarongorwa n'umuco wa Kristo ntashobora gukora ibikorwa vyiza bihimbara Imana. Haleluya. Twarabonye ko isi umwasi yayanduje, kandi niwe mwami w'isi. Umunsi Satani akororerwa mu isi, ijuru ryavuze ngo isi bonye ibara. Haleluya. Ngo isi bonye ibara kuko wa mugome ayijemwo aje kuyonona. Rero bantu b'Imana, nagira ndababwire ko by'ukuri igituma mubona isi rimwe ibibazo, isi rimwe intambara, isi rimwe ibibi byinshi, nuko abantu banse kuza ku muco wa Kristo, baranse kuza ku muco wiwe. Kandi utemeye kuza ku muco wiwe nta kabuza, uko ubwami ni bubiri. Ubwami ni bubiri. Hari ubwami bw'umwiza, ubwo nabwo buganzwa na Satani, kandi turabona ko ari waganze isi. Ni waganze isi. Hakaba hariho n'ubwami bwa Kristo. ubwo
ubwo rero kugira ngo ubwinjiremo harimo uruhara rwawe, utaza kugira inyota no kwinjira muri ubwo bwami. Haleluya. Rero Yesu ubwiwe murumva ko yabyivugiye ngo Yesu yongera kubabwira ati jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogendera mu mwijima. Urumva uyu munsi kubera ko ubona abantu bariko bakora ibintu bidakogwa, nuko bamurikirwa n'umuco wa Satani. Si n'umuco n'umwiza, bagendera mu muco wa Satani. Ibintu biriko birakogwa mwisi mwese nta numwe atabibona. None byo vraiment ntibituma umuntu yibaza ati mbega jeje bonye narabonye Macro agenda mu ishure muri maternelle, ajya kwigisha abana ababwira yuko umupapa n'umupapa bashobora kurongorana bakadopta umwana. Urumva umukuru w'igihugu ico nico kintu yumva cyo muhagurutsa akaja kugendera ishure ababwira ibintu nk'ivyo. Gushika abana batatahura, batangazwa n'ivyo ariko arababwira. Umwana agatangazwa n'ivyo umukuru w'igihugu ariko aravuga. Aho ubona umuntu ngo arifashe ngo agiye kwihindura igitsina, bakamutera amahormone yari umugabo akaba umugore. Ivyo bintu mwumva ari biki? Aho umugabo yumva ngo yorongorana n'uwundi mugabo gute? Worongorana n'uwundi mugabo gute? Wongorana n'umugore gute? Kugira habiki? Kugira habiki? Abantu bariko barongorwa n'umwijima. Umwijima. Ariko Kristo yavuze ngo jewe ndi umuco w'isi. Ushobora kugendera habona, ushobora gutahura ibikwiriye gukorwa n'ibidakwiye gukorwa, nuko waramurikiwe n'umuco wa Kristo. Abantu bagakora ibintu bidakorwa, ukabona abantu baricana, abantu bararenganya abandi, abantu bakora ibintu ubona kubera iki? Kubera barongorwa n'umwiza, n'umwami w'umwiza. Ariko Kristo waravuga ngo jewe ndi umwami w'umuco. Ati umuntu agendera ku muco wanje ntashobora gutsitara, ntashobora gukora ibintu bitaruranye, ntashobora gukora ibintu bidahimbara Imana, yirongorwa n'umuco wiwe. Haleluya. Haleluya. Rero ngaha mwumvise ko ngo abafarisayo baramubwira bati erega urishingira intahe kandi intahe yawe si y'ukuri. Uyu munsi abantu benshi intahe ya Kristo bariko barayihinyuza. Nebo babo mwumva bakora ivyo, aribo bari bakwiye kwerekana akarorero keza, ariko akaba aribo bariko berekana akarorero kabi. Kubera iki? Kuko ari abana b'umwijima, kuko bakorera se Satani, nibo bahinyuza intahe ya Kristo. Mugabo umwana w'Imana wese anezerwa n'intahe ya Kristo, kuko n'umwana w'umuco agendera ku muco wa se. Haleluya. Ariko abana b'umwijima bakora ivyo nyene bibi. Rero hariho abantu bishushanya bakakwereka ko bari mu muco wa Kristo, kandi ibikorwa bakora ibikorwa nk'ivya se Satani. Rero ntihagire ubesha. Ivyamwa wama biratwereka neza umwami userve wariwe. Biratwereka by'ukuri ko wamurikiwe n'umuco wa Kristo canke ugendera mu mwiza wa Satani. Ivyamuri kurama biratwereka neza. Haleluya. Kuko ivyamwa ntibibesha. Ntiwoshobora kuba uri ku muco wa Kristo hama ngo wuze urugwanko, canke ngo wicane, wuzure inzigo. Oya, waramurikiwe n'umuco wa Kristo, ukora nk'ibya Kristo. Ariko igihe wishushanya, turakumenya, barakumenya uriwe. Haleluya. Yesu rero ntabesha. Uwamwizeye by'ukuri akaba agendera ku muco wiwe, agendera habona kandi akora ibikorwa byiza bihimbara Imana. Haleluya. Haleluya. Rero nta kuntu na kumwe
woshobora guhimbara Imana, nta na kumwe woshobora guhimbara Imana utemeye kugendera ku muco w'uyu mwami yadupfiriye ku musaraba. Haleluya, haleluya. Nukuri isi igeze kure, isi igeze ahantu habi, isi igeze ahantu habi. Reka by'ukuri ugira inyota, ugira inzara ukugendera kuri uyu muco, kuko uzotuma ugira iki? Ukora ibikorwa vyiza bihimbara Imana, ukanezera umutima w'Imana. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana Data rugira byose uri mwijuru, ndagushima Mana kandi ndakuninahaza ku rukundo rwawe n'imbabazi nyinshi wagiriye umwana w'umuntu, zaguteye kuduha umwana wawe umwe w'ikinege wari ufise mwijuru, uramutanga kugira ngo atwereke inzira, adukure mu mwiza wa Satani, ariko atumurikishiriza umuco wiwe. Nta wamwizeye agendera mu mwiza, nta wamwizeye azogwa mu mahonero, ariko abamwizeye bose bafise ubugingo budashira, kuko tugendera mu buntu bwiwe, tugendera mu mbabazi ziwe, tugendera mu mahoro yiwe n'umunezero wiwe. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro amashimwe aba yawe, we wamuduhaye mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.